Hello bakunzi ba Linux TV kandi baramutse nizera ko mumeze neza ko mudukurana muri agiye atandukanye hano kutaka Burundi ku mugabane Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi hose madukurikirana bice ku rubuga rwacu rwa Linux TV ariko kandi by'umwihariko ni iganiro Linux Sport nkuko bisanzwe mu mudukurikirana ukuri ikwamina ko tutagira ngo novuga dushobora kubashikiriza amakore karavugana cyane mu nkino muri sport muri rusangi nkuko bimeze kano kanya turi kuri stade Intwari novuga stade mpuzamakungu ikibuga ciza cyane gisanzwe novuga keno mu karere ka East Africa kigana no kuvutaka bw'u Burundi novuga neza na neza mu gisagara ca Bujumbura aho umugwi wacu mu guseruka gigwe intamba mu rugamba bariko baritegurira novuga kwa kuri imyimenyerezo novuga ko ari nayo ya mbere batanga uyu munsi mu ntumbero kwitegurira urukino bagiye gukina ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 18 mu nyonyo bazokina n'igihugu ca Zambia mu rukino rwa gicuti novuga yuko mu kwandanya bitegurira inkino mu zigiye kuba aziza no kuriko itwi muri ko muri baretse murabona ku mashusho ni Elvis Junior shaka kugitegura amatari ayose bari amazina yanje novuga ingaragu y'Imana mba ndi hano ariko kandi kubona mugenzi wanje hano novuga amwe mu bamenyesha makuru mugenzi wacu ariko kandi mugiye kuzamura mubona ku biganiro bicano kuri Linux TV reka ndabamusa agira ko ni dondora novuga n'abakunzi w'ikiganiro ca Linux Sport. Yani Adu Jean Claude ni baza ko turi kuri stade Intwari neza na neza mu gisagara ca Bujumbura ni baza ko benshi rendezvous murayizi ni equipe nationale cyangwa mu guserukira igihugu bariko barategura inkino zibiri za gicuti muri Treve International igiye kuba abakinyi benshi baravuye mu migwi yabo bagiye novuga ngo mu migwi serukira igihugu singaha mu gihugu cy'u Burundi gusa ni baza ko ari ku isi yose abasanzwe bakunda amahiganwa menshi agiye atandukanye bamwe baramaze kuba bava mu migwi yabo basanzwe novuga ngo bakiniramo ni nayo mpamvu no ngaha rero nibaza ko tugiye kuba tuvugana byinshi mu novuga ngo haba ivyerekeye novuga ngo equipe nationale yo ngaha mu gihugu cy'u Burundi bamwe makinyi bamaze gushika ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Yes nuko na yuko ni mu rutonde rurerure novuga ko bakinyi bagera kuri 27 umumenyereza sangwa Patrick yagiye kuba atuma ko kugira ngo bikunda ashobora kuza kubifashisha ariko ubona yuko muri abo novuga 27 abashowe kuba bagaragara hano kuri stade Intwari mu myimenyerezo ya mbere birumvikana nabakinyi bagera kuri 15 birumvikana ko nabakinyi bagera kuri 13 abanyegwe bagera kuri 2 ndetse ubona ko kuri handegwa staff technique yo mumenyereza sangwa Patrick bo bamaze ko bashika bimeze neza cyane abashobora kuba bamaze kubashika ni Bimenyimana Bonfils Caleb bamaze kubagaragara mu myimenyerezo Musangari arahari Olivier Dushime Musaumara arahari Joseph Shimirimana Jordi Liyongora bose barahari Jean Claude Girumugisha aka Musauza nawe ni hari ameze neza Mabanza novuga nawe ni hari kongera ko no musore azwizana rya Frank Nduwimana ni hari Mudera Kibare ni hari Gakwaya Rehonari nawe yamaze kubagaragara mu myimenyerezo ndetse n'uwitwa Kirongozi Richard ariko na Abedi Bigirimana mu igori ni Onesime Rukundo ndetse na Nibahezwa Diodone umunyegware wa kwitwara neza cyane mu rukino wahuje umugwi wa Flambeau du Centre ndetse n'umugwi wa Vitaro kuri stade Urunani abenshi baravyibuka aho yagiye kuba novuga kuri amasave ameze neza anitwara neza mu rukino ndetse n'uburongozi bw'umugwi wa Flambeau du Centre nako bwamwishimiye cyane gose nuko Adu ukora myimenyerezo ya mbere ni igiki cagutangaje mu myimenyerezo ya mbere y'uno munsi. Ya nibaza ko bwa mbere no ku muntu yovuga public bwa mbere kuko hari hatanguye information ivuga ko novuga ngo equipe nationale za kuba igira entraînement isaha igihe cy'isaha novuga ngo imwe ijoro ariko kugeza ko uyu mwana uvuga ko bariko bara equipe nationale kirakora imyimenyerezo igihe cy'isaha novuga ngo 10 y'umugoroba ubu turi ku mutaga rero nibaza ko izo mpinduka bisa nkaho n'ubundi zari zabereye mu maho novuga ngo muri communication yari yatanzwe niho nayo mpamvu novuga ko abantu benshi bataraza kuri ariko uko bigaragara bari basa nkuko bariko barinje ari benshi rero ikindi kigaragara nuko abakinyi nibaza ko benshi basanzwe bakina navuga ngo muri Europe canke ku yindi migabane benshi ntibarashika ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko bigaragara ko uretse abakinyi bakina mu gihugu cy'u Rwanda uraza gusanga abandi ni Jordi Liyongora ni Mabanza navuga ngo Mabanza Romeo Vansi abandi uza gusanga ari batarashika ngaha mu gisagara ca Bujumbura nibaza ko nivyo bintu bibiri bisa nkaho n'ubundi byari bitangaje mumva abakinyi muri liste y'abakinyi 20 hakaba hamaze kuza abakinyi navuga ngo 15 nibaza ko nico ni kimwe mu bintu umuntu yovuga ko bitangaje ariko byose nibaza ko bivanye n'umwanya umuntu ashobora kuvuga ati haracari kare babatumye ko ryari bashitse no munsi bishobora kuza bariyongera ugasanga nka hirya y'ejo imyemenyerezo yabaye abakinyi benshi navuga ngo bariko bakora imyemenyerezo mu guseruka igihugu intamba mu rugamba. Yes novuga ko kuba atashoboye gushikana mu kibuga ko arabibona novuga buryo novuga equipe yacu novuga kiritwara novuga na cyane mu myimenyerezo ariko na yuko ni abakinyi ubona yuko
rukino nova kuri condition physique kano kanya bahagaze neza bagara kuraba n'abakinyi bahamagawe mu gihe ciza kuko bahamagawe novuga bari mu nkino championnat ziko diraba ntabwo bari novuga ari mu karuhuko novuga ka saison ariko ni saison novuga igeze novuga esa ni ikiragira hagati ubona ko imigwi yose abakina mu gihugu cy'u Rwanda baba bakina novuga muri Afrika y'Epfo n'aba muri Joe Special Milimana ukongera ko abakina ku mugabane wa neza neza novuga mu gihugu ca Egypte novuga ca Belgique bose bari hano novuga ba Jordi Riongora nivyo uwitwa Marco Wimazi we ntashobora kubashika ariko igiye kuraba kuri condition physique n'abakinyi bahagaze neza ubwo dushobore kubona equipe nserukira gihugu yacu n'aba mu rugamba nkuko mumenyeza Patrick Sangwa yavuga ati ndobashikana muri kane 2027 twitege kubona yuko tushaka kubibonera umunzanya n'urukino rwa gicuti n'ubundi agiye gukina n'igihugu ca Zambia canke tuvuge yuko ari n'ubundi tukiri mu nyubako canke ari ya projet y'ubundi nye tukibandanya. Nibaza ko bwa mbere ikintu cyambere cyonyine twovuga nuko deja wamaze kubivuga ko hari abakinyi benshi batarashika abakinyi 15 nibaza ko ikintu cyambere no kurindira eske nibashika imyemenyerezo bazokora izo bingana gute kugira ngo bazoshikire ku rukino bazohura na Zambia nibanga bazoba bamaze gukora imyemenyerezo ko nibaza ko benshi bazoba bamaze gushika nk'ejo canke hirya y'ejo navuga ngo bivanye n'imigabane bagenda bavako ikindi kuri condition physique nibaza ko ari sawa ariko ikindi kintu nibaza ko benshi abatumwe ko nibaza ko muri equipe nationale turabazi benshi usanga tubakurikirana ni Romeo Vansi Mabanza usanza kina navuga ngo muri Patrol Edison muri navuga ngo mu cica cya kabiri muri Belgique gacukireka ko navuga ngo Jordi Riongora usanza kina igihe navuga ngo icica cya mbere muri Belgique muri La Rivière abo bose nibaza ko nizimo muri Elema to kwita ko muri equipe nationale zishobora kuza zigatanga ikinyuranye n'ica abandi unavuga ko baba bariko baratanga kandi kugeza ko uyu mwanya Jordi Riongora ariko arahabwa umwanya muri navuga ngo muri La Rivière uretse navuga ngo urukino ruheruka takinye bivanye n'amakarata navuga ngo y'umuhondo atari yari yararonse atuma atagaragara ku rukino rwaheruka sino abandi bakinyi basanzwe bakina mu gihugu cy'u Rwanda haba Onezime haba navuga ngo nibazo Diodoni abo bose naza ko batanze baronka umwanya mu migwi basanzwe bakina mu abandi navuga ni Frank Nduwimana nibaza ko ari umwe mu bakinyi bagiye barevuriwa uko imyaka yagiye iragenda kuva muri Musonga atagaca mu migwi itandukanye kugeza ahageze muri Gorilla mu gihugu cy'u Rwanda no mu bakinyi bavuga ko nawe bamaze kuba bevuriwa hariho navuga ngo Richard Kiongozi Bazomba nawe nibaza ko beshi bamumenye umugabo Bomamuru agenda araduga kugeza hageze rene baza ko muri rusangi no kurindira imyimenyerezo eske zoduhiki kuko inkino zibiri deje bazohura navuga ngo na equipe nationale ya Shan abakinyi basanzwe bakenaga mu gihugu cy'u Burundi nibaza ko haba na Zambia ni gorukino umuntu avuga ko agiye kubapimira kuko Zambia nivyo imaze gutakaza umwe mu bamenyereza babo bari bakomakomeye yanabahesheje itike yo kuja muri CAN ya 2025 igiye kubera muri Maroc ariko kugeza ko uyu mwanya Maroc nayo ntandwi heze bamaze kumenyesha umenyereza mushasha byose rero nibaza ko Zambia iri imbere y'u Burundi kuri classement FIFA bishobora kuza bigatanga n'ishema nziza canke tukabona urwego rwa equipe nationale ruriko bakanaduha n'ishusho eske ko bashobora kuba navuga ngo bari capable yo kubazoja muri CAN ya 2027. Yes nuko ivuze neza ati hari n'urukino rutegekanijwe novuga ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 ko azokina bamwe bakinyi basanzwe bakina ihiganwa rikuru ry'igihugu Primus League byumvikana yuko niwo novuga mu bakinyi duserukira mu nkino za Shan za hano mu karere novuga ka Sekafa niko bisanzwe biri ariko ugiye kuraba rero novuga kuri no myimenyerezo iri kirabera hano urabona yuko novuga umwe mu basore novuga abenshi afite ko amakenga ni novuga Romeo Vansi uheruka umumenyereza avuze ati mu mikenyuro y'wanje tactique ziwanye ndashaka kwasosia uwitwa Imenyimana Bonfils Caleb ndetse na Romeo Vansi tugiye kuraba urukino ruheze ku rwego rwa Romeo Vansi ukara n'uburyo kano kanya atari ko arakoreshwa mu mugwi wiwe twitege kubona Romeo Vansi n'ubundi agaruka kuduha vyiza rya benshi ubona yuko basa nabamukuye ko cizere mu nkino zibiri ziheruka haba urukino rwa Gabo ndetse n'urukino rwabereye hano kuri stade Intwari baho n'igihugu ca Kenya. Nibaza ko ikintu cya mbere twovuga nuko hakiri kare aracari kare kuko amaze gukina inkino zibiri deja yakinye inkino navuga ngo urukino rwa mbere rwa rwa Kenya navuga ko ari igihugu cy'u Burundi cyakinya na Kenya ngaha kuri stade Intwari naza ko benshi bavyibuka habaye gutangwa navuga ngo ikarati tukura kuri Bonfils Caleb ari urukino rugitangura bituma navuga ngo haba kukuba navuga ngo destability hagati mu rukino kuko ivyo umukoca aba yateguye mu bakinyi 11 akaba mu mukinyi umwe hari guza gusanga bya bintu byose bisa nkaho n'urundi mikenyuro icinduka rero ni nayo mpamvu tutabonye navuga ngo igikorwa nyamukuru canke rore nyamukuru ya navuga ngo yambaye Romeo Vansi Mabanza ariko abantu benshi bari bamwiteze eske ku rukino rwa kabiri rugiye kuba rubera navuga ngo muri Gabo araza gutanga iki yaragiye muri Gabo ariko nibaza ko benshi kugenda guhura na Gabo nivyo umuntu wese ashaka kuvuga ati umupira w'amaguru urukino rutaratanga ushaka kuvuga ati
bazuza batsinda ariko kuri Gabon baza ko umuntu wese ababona ko guhura na Gabon kimwe mu bihugu bisanzwe bikomeye umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika ni kimwe mu bihugu navuga ko bimaze gushika kuri byinshi mu mugabane wa Afrika kugeza ko uyu mwanya Gabon iracaha igitike iri muri barrage yo kurondera navuga itike kuja mu gikombe c'isi aho hose nibaza ko iyo ni achievement igihugu ca Gabon gisanzwe kiriko navuga igihugu c'u Burundi tutaragira ko rero Romeo Vansi Mabanza bashasha kuvuga ati ntiyatsinze ibyo bisindo ari umuntu numero 9 arakwiye kuba yaratsinze ariko nibaza ko jewe shaka kuvuga ati haracari kare ni nawo mwanya rero wo kuraba ati umusore akina muri Belgique muri Patro Edison aje muri equipe nationale ashobora kuronka ibyo bitsindo ku rukino rwa Zambia nazo ntitwibagize ko nubundi ari umwe mu rukino rukomeye rero Romeo Vansi Mabanza nibaza ko muri mu mugwi wiwe wa Patro Edison no mu makinyi sinovuga ko ari we adakoreshwa gusa ahubwo n'umugwi wiwe kuko mu nkino zitanu umugwi wiwe uheruka gukina uheruka navuga ngo kunganya urukino rumwe utsindwa inkino 4 ibyo byose Romeo Vansi Mabanza gusanga yatanguye mu minota 70 kuduga cyangwa ugasanga naho abe yatanguye ku minota 60 arasohowe rero ibyo ntibivuze ko n'ubundi adashobora kuba ari capable gukina muri equipe nationale ariko niho tuvuga ati urwego rwe rero tuzorupimira kuri Zambia canke tuzorupimira kuri equipe nationale yo ngaha kandi kigeretse ko nibaza ko ba numero 9 benshi umuntu abayiteze ko ibyo bitsindo abayiteze ko Eskaraza gutanga uwo musaruro kuko aba numero 9 tuzi haba mu Burundi canke ku isi kenshi twatwigeze ko n'ubundi baza ko bazana ibyo bitsindo rero nibaza ko nivyo kundya tukaraba ariko muri rusange nibaza ko urwego rwiwe nubwo umuntu ashobora kuvuga ati ntari top canke ntiyakinyo minota myinshi mizo nkino navuga ko ziheruka nyuma yaho bari bavuye gukina ngaha mu gihugu cy'u Burundi umuntu nibaza ko tuzogenda turavyivera tugiye turaraba zimwe mu nkino nibaza kazogenda rakina ngaha kuri Stade Intwari nivyo kuri twebwe ntabwo turi novuga aba expert cyane mu bintu vya coaching turavye ku bakinyi dusanzwe dukurikirana bakina hano vuga hano mu karere ndavuga aha mu gihugu cy'u Rwanda kuko kuja muri equipe nationale novuga ni imiryango iba yuguruwe kuri bose ariko turaraba cyane kuri performance kugira ngo umukinyi ashobore kuba ahamagarwa mu giserukira igihugu nubwo mumenyereza afite byinshi yisunga ariko nawe nyene nibaza yuko principe ya mbere yahera kombe ameze gute novuga forme actuelle arimo zimeze gute ariko arakina albia ko yitwara gute kuno munsi hamwe mu bakinyi batumwa ko kandi bariko barakoreshwa mu migwi yabo ndavuga nk'uno mwana akiri muto Frank Nduwimana ukongera ko uno musore azi kwezina rya uno musore novuga Gakwaya Ronald novuga ngo muri physiquement canke iri foro kuri technique ivyo byose nibaza ko ni bimwe mu bintu mumenyeza ashobora kuraba akavuga ati reka ntanguze Richard Kiyongozi Bazomba ariko numwe makinyeje namaze kubona ko inyuma y'avire muri Bomamuru yamaze kuba yevoriwa imigwi yose yagera cyo mu gihugu cy'u Rwanda n'ivyo ashobora kuba datsinda ibyo bitsindo byinshi bivanye navuga ngo n'izindi mpamvu ariko numwe mu makinyi namaze kubona ko n'ubundi yamaze kwevoriwa haba na Frank Nduwimana amaze kuvuga numwe mu makinyi namaze kubona ko bamaze kwevoriwa ariko nibaza ko nico kintu cyo kumva ati akina muri championnat y'igihugu cy'u Rwanda Rwanda Premier League gacukompara navuga ngo ni higano y'igiciro cya kabiri mu Birigi bishobora kuba biri ku rwego navuga ko bishobora kuba bitangana ariko nibaza ko ni bamwe mu makinyi bamaze kuba rero navuga ko baduza ubwo rwego rwabo ariko tunemeranye ko n'ubundi mukinyi numero 9 benshi burya ngaha muri equipe nationale baza ko bavuze ko Sudi Abdallah nibaza ko niwe mukinyi tumaze ko navuga inkino nyinshi tumaze kuba tubona hariho Bonfils Caleb yaramaze iminsi navuga ngasindira muri equipe nationale ariko nawe bivuye ko twama tubona kenshi ahindagura imigwi avuye navuga ngo muri navuga mu bihugu bigiye bitandukanye kugeza kuri mwanya yakina muri Jeddah mu gihugu navuga ngo ca Arabia Saudite mu cicaro ca kabiri umuntu ashaka kuvuga ati muri Jeddah eske muri Jeddah hariyo umupira mu cicaro ca kabiri muri Arabia Saudite tukagenda kuri Saudi Abdallah umugwi we kugeza kuri uyu mwanya muri Indonesia uri mu migwi itatu ya nyuma mu gihe umuntu bavuga mu gicicaro ca mbere mu gihugu ca Indonesia ibyo byose rero nibaza ko tugiye tugakompara abasatirizi dufise muri equipe nationale uraza gutanga uwo Saudi Abdallah na hari nk'uwo mwanya equipe y'uri mu bihe bibi ukagenda kuraba navuga ngo Bonfils Caleb muri Jeddah umburaza gusanga n'ubundi nawe nyene araronka umwanya ariko n'ubundi deuxième division muri echisha ca kabiri muri Arabia Saudite naho ushobora kuvuga ati n'ubundi ni kibazo ukagenda kuri Romeo Vansi Mabanza twamaze kuvuga umwanya habwa muri Patro Edison rero ivyo byose nibaza ko ni bimwe mu tutosha kuvuga ati attaque canke ubusatirizi bwa equipe nationale bushobora kuba ari bonero ari no muri amamo dushaka kuvuga ati rimwe na rimwe ivyo bitsindo ntitubibona match zimwe ziraba tukabona ko kudefenda byakunze ariko ibitsindo bikabura bishoboka ko muri no muri yonzira umuntu ashaka kuvuga ati n'ubundi no mego yabo bamwe bamwe ntari ko barigenza neza rero nko kubivuze bashobora kuba bogerageza n'umundi haba Frank haba nobango Kirongozi Bazombo canke nobango abandi basatizi bagiye batandukanye kandi nibaza ko nimba ari nkino zibiri peut-être ko urukino rwa mbere ashaka kuvuga ati nzotanguza wewe ku rukino kanaka hama wewe ku rundi rukino byose nibaza ko rero nimwe ibintu bishoboka inkino za gicuti nibaza ko zibari zo gutegura ndetse hakanaboneka amahigwe kuri bamwe bamwe yes mugusa nk'abarangiza novuga nakaye kajambo novuga
twoha abakunzi b'ikiganiro Linox Sport ndetse natashoboye gushika hano nk'ijisho ryabo twamaze kwa dushika hano mbe uri kuraraba two kwitega iki nk'ikizere bizere kubona equipe nationale ishobora kudutangaza canke n'ubundi turabona yuko hakiri kitagenda neza. Ya nibaza ko ntitwavuga ngo ikitagenda neza hataragera reka turindire turaba ariko nibaza ko hataratangura urukino umuntu afite amahirwe canke yo confidence yo kuvuga ati equipe nationale canke umugore we wose ati afite amahirwe yo kuba wotsinda urukino kana akarene nayo mpamvu mvuga ati reka twizere ko bazotsinda abantu bavuga ngo mukobwa seruka yagiye guhashane nubwo nabo nyine ushobora kuzuka batangaza bivanye n'urwego tumaze kubona ko abakinyi bakina muri Primus League bamaze kuba bagira ko canke abakinyi baba bashaka nabo kwishira ku rwego canke biyerekane no kubizeza ko nuvuga ko no kuri Zambia bishoboka ariko Zambia n'ubundi umuntu ashaka kuvuga ati attention kuko Zambia ni kimwe mu bihugu bimaze kwerekana ko mu mpira w'amaguru bikomeye haba mu bahungu canke ndetse no mwabo abakobwa. Yes reka tubashimire cyane mwese bakunzi ba Linox Sport birumvikana ko mwadukana muri hagiye hatandukanye gabatsinda bakunda cyane ariko kandi tubandanye tubasaba kubandanya novuga mudu followinga novuga ku mbuga zacu za Linox TV mushoboza mwadukurikirana mu gama partage mesh mushe yaringa cyane novuga yuko kugira ngo ibiganiro shobore novuga kwashigata nkomanzi mukanda kuri subscribe by'umwihariko byiza cyane tunabasabe cyane ufyonda kuri subscribe kugira ngo ikiganiro cyose kizora kijya ko mufate ya mbere mu kukiro reka tubashimire cyane twebwe turabakunda cyane nibaze yuko tuza guhura muri commentaire mbe intamba mu rugamba zaza gutsinda urukino canke n'ubundi nivya bindi nyene nk'abakunzi b'inkino muri rusangi mu cubahiro tuza kubasaba duhurire muri commentaire turabakunda cyane.